nagiye kubimenya umwana yarakuze kuko abaganga narababwira none ko umwana atonka n'ibiki hama barambwira ati sinzi icyo ari cyo nkeka ari uburuhe. Nyuma mu kwezi kwa mbere k'uwo mwaka niho umwana nyine byaranse nyine burundu biranka, hama nca ndamutwara muri Prince Regis. Umudogiteri wo muri Prince Regis aramwakiriye aravuga ati umwana ahema nabi, ati wowe ufise abana bangahe? Ndavuga mfise 2. Washa ngo niwihangane n'ukuri ngo nibisanzwe ariko ngo mugabo bandanye usenga ngo kuko uwo mwana ikibazo kiwe afise ni kinini ngo umutima wiwe warugurutse. Byari bigoye kwakira abantu b'Imana. Agira ati burya uwo mwana n'impamvu ntiwabimenya akiri muto, umutsi utwara amaraso mu mutima waramaze kuziba, nta kazi ufise ntugikora. Ni ukuvuga umwana akwijije imyaka 5 uzoba umufise ni ibintu bibiri, ko azoba ari pararize cyangwa yarapfuye. Umwana hageze ubu ntazi iwese icyo kivuga, arafungura ariko umwanda mukuru ntawo aronka, awurose naho ni ukuvuga asohora amaraso. Ndumva ni ikibazo gikomeye. Bambwira ubu rero urukaratasi ruri kwa mahera akenewe ngo urugwakire. Nca ndarutwaye rwa rukaratasi, urumva bace bambwira ko ndarujana kurondeza ubufasha, ko ariko 2,255,755. Mba ni 3 zibura mu make. Ego. Bega babaye igihe ikingana gute kugira ngo tumenye ayo mafaranga, tumenye n'ukuntu tuyatabariza ababishobora babikore, nimba ari 10, nimba ari 20, nimba ari miliyoni zingahe zizoboneka bayatange ku gihe? Kwezi kwa nyuma bampaye nuko kuko bambwiye tariki 30 z'uku k'umunani. Ego. Amahera azobe yabonetse. Amahoro nshuti bakunzi ba Step Media 257 mu musanzu mukurikirana Step Media 257 muri mu Burundi cyangwa mu mahanga, ndabaramukije ndabifurije amahoro y'Imana yuko yo kwamana namwe. Yes, kuri mikro kuna Beni, behind camera ni Sike Professional. Turi muri cyangwa nyene cyo gutabariza n'icyo gufasha, na cyane cyane si twese twagize amahirwe kwishoboza ibintu byose, ariko hari ibintu bimwe bikwiye ko dutabariza cyangwa dusaba ubufasha mu barundi bagenzi bacu bari mu Burundi cyangwa mu mahanga. Yes, ndinga mu Buyenzi kujya 24 nuvuga nimero 8 ni ku mama asanzwe afite abana 2. Ni mama w'abana 2 bose b'abahungu. Bose ni b'abahungu, ariko twaje nga kubw'umwana mutoyi yitwa Prince afite ikibazo cy'umutima, umutima wuruguruye. Twasabye ubufasha ubwa mbere biciye ku kiganiro twagoranye bagize na mugenzi wacu, ariko mu byabonetse byose habonetse amafaranga make, nayo make yatubwiye ko yakoze araza kwibabwirira, ariko twari dushaka yuko twomusabira ubundi bufasha, na cyane cyane mu bategetsi bo hano iwacu mu gihugu cacu, na cyane cyane n'abarundi baba mahanga, ko turazi neza cyane cyane ko mwebwe mu mufise umutima, na cyane cyane mukunze kwibuka abarundi mwasize muri kino gihugu cacu, kuko murazi neza yuko ubuzima si bose baba bafise ubuzima bwiza. Reka kumbere araza kutubwira uko bimeze n'icyo bisabwa ni kugira ngo n'uwo mwana aje kuvuzwa, n'igihugu bisabwa ko aje kuvurizwamwo, araza kubitubwira byose. Reka atubwire umwidondoro wiwe, kandi bace baturamutsa. Amahoro muvyeyi. Amahoro. Babita bande? Nitwa Kwizera Lisette. Lisette, wabana bangahe? Abana 2. Abana 2. B'abahungu bose n'abahungu. Inde nande? Uwa mbere yitwa Abayisenga Asanidura, uwa kabiri yitwa Irishura Alain Prince. Uwa kabiri yitwa Irishura Alain Prince. Alain Prince niwe akaba afite icyo kibazo. Ego. Mama, ukaba wubatse uri kubana n'umushinga ntahe wawe? Oya. Ubana n'abana bawe gusa? Ego. Okay. Ikibazo usanzwe ufise warakiganiye na numu papa w'aba bana nimba kiriho? Oya, ntawe uhari. Yari yitavye Imana? Ego. Muradutunga ntabyo twari tuzi, kandi Imana imwakire mu bwami bwayo. Ego, kubera
basangiye abavyeyi ise wa Ale Prince yapfuye afise inda y'amezi 3. Yego urumva Ale Prince ntazi papa wiwe. Ego umusanzwe muba hehe kuko je nabivuze nashobora kuba nihenze kugira ngo abantu bamenye kwanza adresse yanyu n'umwidodoro wanyu wose. Tuba mu Buyenzi kuri 24 nimero 8. Ego uwo haza yobatora. Ego tukore icyatuzanye. Ale Prince turamubona yavutse ryari n'umwana w'imyaka ingahe? Afise imyaka 2 n'amezi 7. Ego imyaka 2 n'amezi 7. Ego akaba asanzwe ari umwana akunda iki mu buzima bwiwe? Ni umwana akunda gukina kandi ni umwana akunda kuryoherwa cyane iyo yafunguye ibyo ashaka yahaze. Umwana akunda ibyanwa kuko nk'ubu ibyo akunda byinshi uba ntakibifata kubera bivanye n'iyo ngorane afise. Ariko iyo yarose nk'ibyo asanzwe afata arafungura cyane kandi agatwenga akaryoherwa. Nubwo afise izo ngorane ntiwobimuha udafise nk'icyemeza yuko yoba arwaye ntushobora kubimuha. Utamusanze nk'aharyamye mu ijoro yego ntushobora kumenya yuko yoba arwaye kubera arashobora kuryama umubiri wose ukaba amazi mugabo agashuha umutwe gusa kuko bambwiye ko ari wo usigaranye ubushuhe gusa. Ego uwo ni Ale Prince mama we yakora twiganira uko umwana asanzwe ameze n'ibyo akunda mu buzima bwiwe. Ni umwana w'imyaka 2 akaba yaravutse mu buryo bumeze gute? Mbega ico kibazo mwakimenya kivuka bimeze gute? Umwana akivuka urumva niyonka. Umwana yavutse atageze baramubundikiriye. Yaramaze indwi 2 abundikiriye. Kuvuga twagiye kubimenya ari uko kubera namuvyaye kuri cesarienne. Nagiye kubimenya umwana yarakuze kuko abaganga narababwira ati none ko umwana atonka kubera namuvyariye muri Prince Rege. None ko umwana atonka nibiki? Barambwira ati sinzi icyo ari cyo nkeka ari uburuhe. Nguma bambwira uko nyene urumva mugabo bakambwira ati umwana arafise ukuntu ahema. Mugabo urumva ntibigeze bambwira ikibazo umwana yoba afise. Ivyo nta muntu yigeze abishira ku mutima cyane. Hama umwana arakura nyene afise amagara meza. Mugabo umwana uko agenda arakura ariko agenda asubira inyuma. Ndamutwaye nko ku munzane asanga apima nk'ibiro 5 cyangwa ibiro 6. Abaganga bakavuga none umwana ko atabira aronka. Aca nibaza nkumbure ni kubera ari gato ari kagufi. Ariko urumva byari ivyumviro byanje sinarinzi ko umwana afise icyo kibazo. Umwana arabandanya nyine arakura muri ibyo bihe maka arakwiza umwaka n'inusu agenda amererwa nabi. Umwana agacibwamo tukamutwara muri Asiatique hajya kwa Kadafi ahantu bavurira kubusa bakaduha imiti cyangwa tukamutwara muri Prince Rege kubera ntaragera kuriha bakamuvura badutekerera imiti cyangwa bakayinyandikira nkayigura. Umwana agatora mitende akagwara amanji nadahera ibisebe mu matwi. Sinibaza icyo bivako byose bakamama ariko baramuvura. Ariko mu nyuma mu kwezi kwa mbere w'umwaka niho umwana nyine byaranse nyine burundu biranka. Hama ndamutwara muri Prince Rege. Umudogiteri wo muri Prince Rege aramwakiriye aravuga ati umwana hema nabi ndangirishiriza iki gipimo kuri maison medicale kwa Joris. Ndagenda cyambwira yuko iyo ekogarafa yimugirira ku 40,000. Hamara mupima yahejeje acyamaze ati mbega mada disa tuwo bufise abana bangahe? Ndavuga mfise 2. Washaka ni wihangane n'ukuri ko nibisanzwe ariko ngo mugabo bandanye usenga ngo kuko uwo mwana ikibazo kiwe afise n'ikinini ngo umutima wiwe warugurutse. Byari bigoye kwakira abantu b'Imana.
byarangoye kwakira kweri, ndavuga ati umutima wugurutse, kuko narimenyereye ndabibona nyene ku mateleviziyo atandukanye batangaza abana bafite izo ngorane. Ndamubwira none ivyo bintu biva kuki? Ngo nabwo yayigwaye akuze yarayivukanye. Hama arambwira ati burya umwana n'impamvu ntiwabimenya akiri muto, umutsi utwara amaraso mu mutima waramaze kuziba, nta kazi ufise ntugikora. Ni ukuvuga umwana akwijije imyaka 5 uzoba umufise, ni ibintu bibiri, ko azoba ari pararize cyangwa yarapfuye kubera umutima wiwe waragutse cyane. Ndamubwira ivyo ni ibintu byo gushira mu maboko y'Imana, kuko numva umengo urwo rubanza sigwanje, kuko marambona abandi bantu babavuza mu bihugu byo hanze, kuko na jewe nta bushobozi mfise bwo kumuvuza, ariko Imana niyo ishobora kumenya ingene bizogenda. Arambwira ati madareka kwihebura, bandanya wihanganye kandi bizera Imana kuko bizohera. Co nakoze naciye ntashe nca nyene ndicara ndiganira ababanye, ndababwira nabo baramfasha umubabaro bararira, kuko byari ibintu bitunguye umuntu kubona umwana nk'uyumva ko ikibazo nk'ico, wumva ko ivyo myaka 5 atazoba ahari. Byarababaje abantu benshi, ngabo nyene turiyakira. Niho mu nyuma agenda muri Prince Ruja kugira ngo ndamubaza urya mu dogiteri yari yanyandikiye yuko umwana afite izo ngorane, nca ndamusubiza examen yantumye ndazimushira. Acambwira ati burya rero uwo mwana gira vuba azovurirwa mu gihugu c'Ubufaransa, tigikuru utangura kugira ubunyene genda uzane 200,000, hariho urukaratasi rukugwa 200,000. Urumva urwo rukaratasi nibwo ntango ya byose, kandi nirwo rukuru uzotumushika mu gihugu c'Ubuhindi, niyo bazomugirira operation. Mu by'ukuri no kurya zari ingorane, no kurya urumva kwari nyene kuvuga ati Imana hamwe bivuga ati naraguhaye amagara yo gufungura, ufise apeti ntushobora kurara inzara. Ntiyumvira ntirakiza ibirinda zikura nkabibura. Ndabanza ndamera nyene nk'uwikuyemo ubwenge byose nyene mengo si wondi ndikawusha. Kujya kuntu rero umuntu uraza ugwaje ugenda urabaza uwo ari we wese. Ndabaza umumama araho, uwo mumama ndamubara ati burya mfise ingorane nini, ndangira ahantu n'ukuri noca kugira ngo ndonke ubufasha umwana wanje avugwe. Aca arambwira ati cara burya nanje umwana wanje yarafise icyo kibazo, ariko ubu ndashimira Imana baramwopeye yarakize, ubu ni muzima. Nca ndamubaza ati ndangira, ngira ati muri Rohero hajya ahantu bakora amazi yitwa Jibu, hariho ishirahamwe, iryo shirahamwe uzorigendako amubabwira ukuntu ibintu bimeze, bagutuma ama examen. Nca ndagenda muri rya shirahamwe, urumva sinatevye bwakeye ngenda ndabiganira ukuntu ibintu bimeze, aca abantu ama examen, ndagenda ndakoresha ama examen yose bantumye, ndabashira ibipapuro, ndazibashiriye. Baravuga ati umwana ku by'ukuri aragwaye, aragwaye kandi n'ibintu bigaragara ko bivuye ku mudogiteri yamupimye irya mbere. Aca bantuma video y'uwo mutima wiwe ndayishira muri flash nshasha. Flash ndayigura 15, ndagenda barashiramo iyo video ndayimushira. Uwo muganga yayintumye aravuga ati ahora kwijije bisabwa, genda rero dushire dossier mu zindi turabe ko umwana azokwemererwa iyo azovurirwa, kuko azogenda mu Bufaransa ntazogenda mu Buhindi, twe tubavuriza mu Bufaransa. Ndavuga ati Imana ihabwe icubahiro ko nari ndose uwo mwanya wo kwakirirwa dossier yanje bakayishira mu zindi. Nabonye ari igikorwa kinini Imana inkoreye muri uwo mwanya, ndavuga ati reka ndindire Imana izokwishurira naho nyene.
nca ndarindira haheze nari nayidepoje mu kwa kane nk'itariki nka zine gutyo itariki 10 numva barantelefone ati mama Prince amasengesho wasenze Imana yayishuye dosiye yawe yemerewe nca ndavuga Imana ihabwe icubahiro uko biri kose Imana iri kumwe nanje n'abana banje nca ndagenda arambwira ibikenewe ndagenda ndabirondera ibisabwa byose ndabirondera ndagenda no kwiga no kuri rya vuriro ry'abamasere bari kwa notere ndagenda gusinyishayo ndakibashira turajana nabo nyene hose twarajana ibindi byose nyene tukaza baramperekeza banyene kuko ndabigenza ndabikoresha byose ndabijana hama hacasigara yuko jewe bategezwa kongirera icegeranyo k'ibintu nshobora kurondera barambwira ati burya mu Bufaransa umwana bazomwopera ku buntu ariko wowe runyine w'umwana cyangwa ari se w'umwana ni mwebwe murondera ibishikana umwana iyo azoja kuvurirwa iyo tike nimwe muyirondera abavyeyi ndavuga ati nta kibazo cyambwira ati banza ugende ku ikomine utuzanire urukaratasi rusinyeko de quartier na nyumba 10 ndaza ndarutora hama nca ndagaruka nca ndasubirayo ndabibashira cyambwira tuzanire icegeranyo cy'umuryango wawe maze yuko umwana bamwemereye ko agenda ntaze habe intambamyi kibuga cy'indege ngo umwana ntagenda nca ndagenda ndagira icegeranyo n'amafotokopi y'ivyabona ndabashira nca bambwira ubu rero urukaratasi ruri kwa mahera akenewe ngo urugwakire nca ndarutwaye rwa rukaratasi urumva bace bambwira ko ndarujana kurondeza ubufasha kwariko 2,2 n'ibihumbi 755 ngo ni 3 zibura mu make ego nca ndagenda ndarutwara ahantu bantumye ndarujana hariho hose ngiye gusaba ubufasha bakambwira ati burya turiko turacangira abandi urumva aho narutwara ku misigiti akambwira ati ko turacangira abandi bantu mugabo nyene urumva kuko hari imisigiti yari yancangiye irya mbere genda gukoresha ama-exame y'umwana urumva byaranteye isoni gusubirayo urumva nta gihe cyari bwahere kandi urumva uri umuntu utegerezwa kugira isoni nyene kumva ko ikintu atawogehera niho rero nkaca ntabaza hirya no hino ca mu ndungikira turagirana reka iki kiganiro ego tugiranye ikiganiro kweri abitanze baritanze Imana ibasubiriza aho bakuye baze bararonka ibyo batanga n'ibyo basigarana baronka amahoro mu miryango yabo amahoro adahera kuko barancangiye ubaho ndi aho mpagaze ndabona yuko mpagaze ahantu hanini cyane kubw'Imana Imana ihabwe icubahiro kuko naciye nguramwo passport nayiguze 235 kuko nagirishije urgence natashe ndayitahanye ku wa mbere aha narayitwaye iri ku iryo shirahamwe barayifise iryo shirahamwe rizomutwara uyu mwana urya niyo nani nejo naho niriwe kuri NSP hariho urucanco bamuhaye yari yatwawe n'iryo shirahamwe nyene urumva ibyo byose n'igikorwa cyo gushimira Imana kuko nta mwana w'umuntu ariko arabikora ni Imana iriko irakoresha bayo ego nanje camvuga ati alhamdulillahi rabbil alamin ego Imana niyo mushobora byose niyo nguma nizeye ko niyo tikiboneka kandi ndazozoboneka atantambamye kandi igihe bamuhaye kizogera amahera yabonetse ego
Ego bakunzi ba Step Media bakunzi b'ikino gihugu cacu abarundi muri mu Burundi canke mu mahanga abakoze vya mbere n'abagifise uwo mutima wo gukora ibindi n'aba Imana izogera mu mitima yabo kugira ngo ibahe igikorwa cyo gukora ibisigaye ku bwanje mvuze nti Imana izokoma ibahezagira uwo mutima mufise muze mu wamana ariko urumva ko igikorwa kikibandanya aracabuze itike umva baracafise ubwoba yuko ivyo bintu ico gihe cogera amafaranga ntaboneka ariko kubwo twizera Imana kuyo bikora turafise nuvuga umutima w'icizere tuvuga ati Imana izobikora kubw'Imana kuko yakoze ivya mbere nibisigaye izobikora umuntu aca yifuza kumenya ati mbega babaye igihe ikingana gute kugira ngo tumenye ayo mafaranga tumenye n'ukuntu tuyatabariza ababishobora babikore nimba ari ryo 10 nimba ari ryo 20 nimba ari miliyoni zingahe zizoboneka bayatange ku gihe kwezi kwa nyuma bampaye nuko kuko bambwiye tariki 30 z'uku kumunani ego amahera azobe yabonetse kuko umwana bazomutwara mu kwezi kw'icenda itariki nizo ntibukano bambeshe kwezi mugabo mu kwezi kw'icenda umwana bazoba bamutwaye niyo mpamvu nanje ndiko ndasaba hirya no hino abavyeyi ni benshi hariho abantu Imana yahezagije uburyo yahezagije n'imitima y'urukundo n'ikigongo baronse ataco batanze bagire ico Imana bavuze ko bakoregwemo n'Imana bafashe uwo mwana nawe turabe ko twogarura amagara yiwe kuko umwana hageze ubu ntazi iwese ico kivuga arafungura ariko umwanda mukuru ntawo aronka awurose naho nukuvuga asohora amaraso ndumva ni ikibazo gikomeye ariko ko biri mu maboko y'Imana ndibaza nta kizopfa nta kizokononekara kuko turizeye ko Imana n'inyuma ya zero ikora kwero ari wowe wese afite umutima w'ikigongo nka jewe nyina wa Irishura Ale Prince ndafise agahinda katagira uko kangana kubona umwana nk'uyu afite ikibazo adashobora gutwenga cyane n'abandi bana aryohewe cyane abaguye urumva ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu bigoye kwakira ariko ufise umutima w'ikigongo wese anterere ndabe ko umwana yogenda mu gihugu cy'Ubufaransa kugirirwa operation basavye ego kuko bambwiye bamujanye bamutwara inyuma y'amezi 3 bagaca bamukugarukanira atazindi ngorane yagize ego ndazi iki gihugu cacu kirimwe abavyeyi kirimwe abantu bitanga kubw'abandi naje nibankorere nkuko bakorera abandi bazohembwa n'Imana ntaco afise no bahemba ico no basaba nuko bo kwihangana ku majambo nk'uwo noba navuze nk'ahantu hamutsitaza aze kumbabarira kuko umuntu yagwaje avuga byinshi kandi iyo umuntu agwaje hari aho avuga ivyo yibuka n'ivyo atibuka ariko uwo ari we wese nzoba navuze nk'ibintu bitamunezereje ku mutima wiwe ambabarire yibuke ko Imana ihari ambabarire ego Jiko bwanje no vuga nterera kumbure byinshi yabivuze ni bagusavye amarayitike angana gute imiliyoni 2 n'ibihumbi 755 umva ni nk'imiliyoni 3 ziburamo amafaranga make cyane Yesu kubwanje no vuga ati muri kino gihugu cacu turi imiliyoni zirenga 6 ku bantu bose ariko si bose bafise ubwo buryo ariko muri izo miliyoni zirenga 6 harimo abafise umutima kandi arafise amafaranga menshi cyane kandi arafise uburyo bwinshi cyane hari n'abarundi baba mu mahanga bafise ubwo buryo bo bikora no ku musegonde n'umutima gusa turifuza yuko Imana yobagendera mu mitima yanyu kino ciyumviro canke kino kibazo dufise siwe yabyitumye siwe yabishatse ni byose ni ku mugambi w'Imana kumbure n'Imana ica muri bino bibazo kugira ngo ibashe kwigaragaza mu bantu je kubwanje no tumira abarundi bagenzanje bari mu Burundi cyangwa bari mu mahanga mugira ico mukoze habijana haba 10 haba nuvuga narijya faranga rya nyuma dufise ritoyi 50 francs ngaha mu Burundi naryo nyene tworyakira mbego bibaza yuko iyo bishitse bakayaronka mama boyacisha hehe murafise limikashe murafise compte oya ndafise limikashe urashobora kuduha limikashe yawe ego 68 106 188 subiramo 106 68
106 188 ushobora gusubiramo 68 106 188. izina nitwa kuri iryo nishimira Imana Joseline. kuri iyo rimikashe Ego izina ni gute? shimira Imana Joseline. bayarungitse wiciye kuri iyo rimikashe amafaranga aragushikira neza? Ego ashikira ku telefone yanje. Ikibazo ca nyuma cyo dusubira ikiganiro cacu, mbega bazotwara umwana wenyene canke umwana azogenda uzomuherekeza? Oya, iryo shirahamwe batwara umwana wenyene kuko uwo mukuru w'iryo shirahamwe ndibaza, urumva nibyo nibaza nkeka ari wabaherekeza kuko niwa kuri iryo shirahamwe. Ego ndibaza nkeka ari we atwara aba bana kuko umwana wanje si uwa mbere agiyeyo, n'abana benshi baba bafite ibyo bibazo bamaze kuvayo. Mbona hariho n'umubanyi wanje abaha inyuma yandangiye aho hantu, umwana wiwe warakuze yavuyeyo nyene, yavuye iyo ngwara umutima wari waratobotse. Nawe baramuvuye, ubu yarakize, umwana afise amagara meza. Ego twizere ko Imana izobikora, kurumva yuko byose n'Imana iguma yigaragaza, Imana iguma ikwereka ukuboko kwayo, kandi turizena neza yuko iyagushoboje ivya mbere n'ibindi izobigushoboza. Je ko bwanje ico novuga mu prince, reka turindire ico Imana izokora, ico Imana izocisha mu barundi bagenzi bacu, mu barundi bene wacu, n'abanyamahanga barashobora kubikora kubumva ikirundi, siko none mu prince. Ego inshallah Imana yoroshe kuri kira kintu cyose, kuko iyo navuye aho natanguriye niho hari hagoye. Naho ngeze ndabona ko Imana igomba igisozere, kuko harashobora kuza umuntu akavuga ati amahera ni makenya cyane, reka ndayatange kuko nanje narose ataco ntanze, reka nitangire amagara y'urya mwana yongera abe mazima, kuko hari abantu bafise impuhwe n'ikigongwe ku byo kuri barahari, bariho. Umuntu ashobora kudatanga kuko atamutima afise wo gutanga, ariko umaze kuba ufise umutima w'ikigongo uratanga, kandi barahari, turabafise. Abanyamahanga nabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi wacu bariho bafise impuhwe n'imbabazi, barahari. Ego turizera neza ko muzobikora, kandi muzobikora ku gihe. Urumva yuko bamuhaye ikiringo cyo kuno kwezi kwa nyuma, kuno kwezi k'umunani nico kiringo bamuhaye cya nyuma, bamubwiye yuko itariki 30 zikazogera bitarakunda bizoba bifoye, sibyo none muvyeyi? Ego ico dusaba rero, dusaba mwese muri mu Burundi mu mahanga, numwe nabisubiramwo, nuko ubwo buryo bwoboneka muri kuno kwezi nyene, naho nyene imbere y'amatariki, muri kuno kwezi nyene k'umunani, imbere y'amatariki novuga ati nsubiramwo itariki 30 z'ukumunani zikazogera, bisaba yuko itariki 29 gusubira inyuma twese zobe twahejeje vraiment, haba 10 haba 100 haba 100 ayazoboneka yose kuri rimikashe yiwe atwibuza hamwe n'izina. Rimikashe ni 68 106 188. Izina nishimira Imana Joseline. Ego mubikora rero muri rwa rukundo nyene muri wa mutima, tuzosubira rero naho gutaha, ntibagire kugira subscribe. Bye bye.